kwacu kuramye pe ushinzwe kw'ijambo ry'Imana yacu ntaco dutinya dushikame gusa twabonye ubuhungiro muri Yesu nutinye na ntaryo ndi kumwe nawe ndi Mana yawe nzo kwama ngufasha nzoguha inkomezi zogushikama zogufata ukuboko ntacutinya ninakubwira no guca mu mazi inzuzi ntahozi zokurengera ibyago byose ntibikubabaza nibyo nirungikiye ukugeza. Murakoze cyane ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu nashimwe. Ego kubaha ahantu kuba mu ngoro y'Imana n'ivy'igiciro cyane mwaba Kristo cyane kubaha ahantu n'ivy'igiciro aho Imana nihiri Yesu nihari Muyera nihari abamarayika niho bari ishengero ry'umwami wacu niho riri. Yesu nashimwe. Kubaha ahantu rero ni ibintu bidasanzwe nagira ndababwire nta koraniro ku isi yose nta koraniro ririho risumba ko abantu b'Imana bakoranira hamwe. Ego aha rero umuntu arashobora kuharuhukira ukaharonkera ibyo wari warabuze uhereye kera ukabironka. Imana rero nishimwe. Duhejeje kwakira ijambo ry'Imana batwakirije niryo batwakirije tugishika. Ijambo ry'Imana ingabire zose Imana itanga. Imana irazi igituma iduha ingabire. Ntigomba ko dukena, igomba ko dutunga. Ego nukuri. None rero nagomba mvuge ku ngabire imwe muzo duhejeje kumva nagomba nubwo twazisavye zose ariko tuyivugeko. Ni ingabire yo kwizera, ukwizera. Luka igice c'17. Abigishwa ba Yesu hari ikintu babwiye Yesu. Ni kijya gice c'17 ndasoma umurongo wa 5. Ivyo kwizera. Uwa 5 n'uwa 6. Dusome mu izina rya Yesu. Kandi za ntumwa zibwira umwami Yesu ziti nutwongere iki? Ukwizera. Umwami Yesu arabishura ati namba mufise ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi mwobarira iki giti c'umusukamino muti randuka ubadikwe mu kiyaga kandi cobumvira. Yesu nashimwe. Niri jambo nagomba dusangire. Abigishwa bagendana na Yesu hanyuma rero baca barasaba iki kintu ngo maze za ntumwa zibwira umwami Yesu ziti nutwongere ukwizera. Nutwongere ukwizera. Mwami Yesu nutwongere ukwizera. Mwami Yesu nutwongere ukwizera. Yesu acarababwira ati hamwe mwoba mufise ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi canke kungana n'ururo
Kwizera. Gira mugenzi wawe tukwizera. Kwizera. Ukwizera mw'abakristo. Ukwizera mw'abakristo ni ikintu gikomeye. Imana iduha ukwizera. Abifuza ukwizera. Nukuri Imana iduha ukwizera. Twongere mwami Yesu, twongere. Ini wacu hariho ibintu bagira mu isoko, akagenda mu isoko ngo nyongera, baguma bavuga ngo nyongera. Emwe batamwongeye ibara riragwa. Nyongera. Hariho n'ibirundi bagatuma ngaruka, bagakoresha ibirundi nyene bitagira umutwe n'amaguru bagomba kuronka. Nyongera. Emwe mwongeze bitari byo. Haleluya. Haleluya. Uno munsi ni muze twongeze. Umwami wacu ari hano. Umwami wacu ari hano. Gira mugenzi wawe uti umwami wacu ari hano. Agomba kutwongera ukwizera. Reka gucika intege kuko igituma twongera ukwizera ibibazo birahari. Ibibazo biriho. Ivyo duhura birahari. Nico gituma twotakambira umwami wacu akatwongera ukwizera. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Umwami wacu atwongera ukwizera. Ngo naho twoba dufise ukwizera kunga namye niyumvira nti uko kwizera gufise igiciro gikomeye. Akabuto kasi nabi. Akokorokera ngaho kwitapi ntawo gatora. Atwebwe tumaze guhuma no hasi ntitwabona neza. Ufise ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi, woshobora kubarira umusozi, kuko imisozi irahari, ibibazo birahari. Ufise ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi, ushobora kubarira umusozi ibiri imbere yawe. Mw'izina rya Yesu, ivyizigiro ukavyumva mu mutima. Ndizeye umwami wanje azontabara. Ndizeye naho isi yontwenga, naho ndi muri kino kibazo, umwami wacu nje ndazi neza, ndizera neza azontabara. Ukwizera ni ikintu gikomeye. Yesu adufashe shengero ry'Imana. Ngomba tuje kongeza nukuri uze gufukamira Imana. Mana nyongera ukwizera. Muri izi ntambara, muri ibi bibazo, muri ibi nyene ndimu, aha nyene ngeze urashobora kuntabara. Nyongera ukwizera. Nagomba dusome mu Baheburayo kijya gice c'11 n'amajambo musanzwe muzi. 11 havuga ngo ababaye abahizi mu kwizera. Umuntu afise ukwizera n'umuhizi arahiriwe n'ukuri. Murabe baravugwa. Iki gice kivuga abantu babaye abahizi mu kwizera. Duhera hajya ku murongo wa 4 havuga ngo kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana ikimazi kiruta ica Kayini. Niko kwamuhesheje gushingirwa intahe kwari umugororotsi, hamwe Imana yashingira intahe amashikanwa yiwe yuko ari meza. Kandi niko twatumye nanone akivuga naho yapfuye. Ukwizera niko kwatumye Enoke ajanwa mw'ijuru ngo ntabone urupfu, kandi ntiyaboneka kuko Imana yamujanye, kuko yashingiwe intahe atarajanwa yuko yahimbaye Imana. Ku murongo w'indwi, ukwizera niko kwatumye Nowa yubaha amaze kubarirwa n'Imana ibitari bwaboneke, akabaza ubwato bwo kurokora abo mu nzu yiwe, kandi niko kwamuhaye gutsindisha abari mu isi no kuragwa ukugororoka kuzanwa n'ukwizera. 8, ukwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagaye, akaja ahantu yarabikiwe kuragwa nuko agenda atazi yaja. Ukwizera niko kwatumye abinyambukira mu gihugu yasezeraniwe nk'ikitari iciwe, akabana mu mahema na Isaka na Yakobo abaraganywe nawe ivyo vyasezeranywe, kuko
yararorereye ca gisagara cubatswe kw'itanguriro, umugezi n'umwubatsi wacu n'Imana. Ukwizera niko kwatumye na Sara ashobozwa gusama inda naho yari yaraciye, kuko yiyumviriye yuko yasezeranye ariyo kwizegwa. Nico catumye umuntu umwe, kandi uwo yarakaheze yamukwako n'isinzi nk'inyenyeri zo kwijuru, kandi n'abangana n'umusenyi uri kw'isesero ry'ikiyaga utoharurika. 13. Abo bose bapfuye bacizeye batarahabwa ivyasezera, ariko barabibona biri kure, no kuvuga mu kwizera, bakabisasirira, bakemera yuko arakavantara n'ingenzi kw'isi. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Ukwizera niko kwatumye ngo Abere umujene wa mbere aragenda arategura ishikanwa, ari kumwe na mukuru we yitwa Kayini. Ariyumvira Imana. Hariho abantu babaho batiyumvira Imana neza. Hariho abantu babaho batiyumvira Imana neza. Ndasabye mwiyumvira Imana neza. Ariyumvira Imana neza, ati reka ngende ndayishikanire. Arabitegura neza mu mutima, mugabo yagize ikibazo ko yajanye n'indyarya. Barajana kandi ari mukuru we, baragenda, ashitse imbere y'Imana, arakora igikorwa ciza. Imana iraraba amashikanwa yiwe, Bibiliya ivuga ngo irayashima. Ndakwifurije ko ibikorwa ukora Imana yobishima. Ego nukuri, uti iki kintu ngomba ndagikore kubera Imana, ndayubaha, ngomba ndagikore. Igikorwa ukora gishimwe n'Imana, gishimwe n'umuremyi wawe. Abere rero kubwo kwizera arategura ishikanwa, arashikanira Imana, nta na kimwe yarazi, ariko yarumva kunza Imana, arayishikanira neza. Hanyuma ngo Imana irashima iryo shikanwa, hanyuma ngo ariko iragaya ishikanwa rya Kayini. Niho havuye rero gucapfa, ariko ngo nubu amaraso yiwe aracavuga naho yapfuye. Ibikorwa vyiwe biracavuga, nuno munsi ndiko ndabivuga, ibikorwa vyiwe biracavuga naho Abere yapfuye. Amaraso yiwe aracavuga imbere y'Imana. Yesu nashimwe. Ukwizera aha bakurikije ko Enoke ngo yari umuntu agororotse, yubaha Imana, akagendana ni emwe mw'abakristo. Ndabifurije kugendana n'Imana mu buzima bwawe. Reka gupfa kugenda ukumva ko Imana muri kumwe. Mu Gifaransa bakoresha ijambo ngo iri marche avec Dieu. Amen. Imana igatambuka nawe akagira gute? Imana igatambuka nawe akagira gute? Imana igatambuka nawe akagira gute? Agatambuka. Ndabifurije kugendana n'Imana. Nukuri mu byo ukora byose, kwishure, mu rudandazo, ikintu cyose ukora ukumva ko Imana muri kumwe, Imana ikirara. Ngo hano Pastor Sofoni bangukana yahora mu Bugande mu misiyone. Imana ikaraba ati umugabo uza kugira uko ngira tugende kutagendana. Nukuri urumva Imana igatambuka nawe agatambuka, Imana igatambuka nawe agatambuka. Imana iraraba uyu muntu si uwo kuba kw'isi, nuwo gutwara. Gira mugenza uti nuwo gutwara. Uyu muntu si uwo kuba kw'isi, naze tugende. Igihe kizogera Yesu azotujana mu ijuru. Ego no tugorora ibiganza tumushi. Igihe kizogera umwami wacu azotujana mu ijuru. Ndakwifurije kugendana n'Imana. Ukumva ko aho uri hose
aho ugeze hose utaha Imana turi kumwe. Ndavyumva neza mu mutima ko turi kumwe. Imana turi kumwe, Imana turi kumwe, Imana turi kumwe. Ndavyumva neza, Imana turi kumwe. Nagira ndababwire nico kidufasha hariya turi muri misiyoloji. Iyo turi muri misiyoloji ukagera hariya muri misiyoloji, nama niyumvira ngeze muri Mozambique ndahantu n'ururimi ntumva neza, mugabo nkumva mu mutima nti Yesu ko yavuze ngo azobana natwe. Imana turi kumwe, 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 Imana turi kumwe. Pastor Burikuki yarigeze kudushingira intahe, niho yaragishika muri Mozambique, ntiyari bwamenye n'igishangane. Atubwira yarahejeje gucumba agatsima, arateka no tubogerera amamisiyoneri nta bakozi bagira. Ajewe narahwasa ibiraya ndabiteka. Umviriza. Hanyuma rero ngo aragacumba aragapfundikira nama nabivuze. Hanyuma aca arahumiriza, Mwami Yesu urakoze. Murazi ko duhumiriza tugasenga. Hezagiriye imeza mana. Siko ajya agiye gupfundurura aza yumvije. Wewe buri kukiye. Naho ugomba kujya uraronka umunyagice. Ati ndapfundikira. Nikubita hasi. Shatse kuvuga ko Imana iri kumwe n'abakozi bayo. Mu by'ukora aho ugeze hose wumve ko Imana muri kumwe. Enoke yagendana n'Imana, kandi ko yagendanye n'Imana, Imana yaramujanye mu ijuru. Nawe ni wagendana n'Imana, Imana izokujana mu ijuru. Yesu nashimwe. Abona babaye abahizi bari bafise ukwizera, akumva ko Imana bari kumwe. Ukwizera ngo niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana, imubwiye ngo Aburahamu va mu gihugu, va mu nzu ya so, va mu muryango wa so, ingo tugende. Arabinyambukira, arabana na Isaka mu mahema, arabana na Yakobo mu mahema, agenda mu gihugu ngo atazi, arabinyambukira, yumvise ijwi ry'Imana. Ati Imana yanje izongirira neza. Arava mu gihugu, arava muri byose, aragenda arakurikira Imana. Ngo yararorereye ca gisagara. Umviriza mwabana. Kuko yararorereye ca gisagara cubatswe kwitangiriro, havuze ngo umugezi n'umwubatsi n'Imana. Architect, umugezi n'umwubatsi n'Imana. None Imana ntiyubaka neza. Igisagara yatwubakiye, ariko aratwubakira, nico tuzojamwo. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Ego kabisa. Ngo ukwizera niko kwatumye Sara ashobozwa gusama inda. Ahantu ngomba ndahavuge ko gatoya. Ukwizera niko kwatumye Sara ashobozwa gusama inda. Gira mugenza uti nugushobozwa. Gira mugenza uti nugushobozwa. Ukwize akumva kw'Imana yavutse bizoba. Kw'Imana yabivuze bizoba. Umuntu yaheze yaciye umukecuru, ata kintu kirimwo, nta cari kikirimwo. Bwira mugenza uti Sara yarakahetse. Bwira mugenza uti Sara yarakahetse. Yarakaheze, nta kintu cari kikirimwo. Ego yarakaheze, nta kintu cari kikirimwo. Ariko mu kwizera Imana yarakoze ikintu kidasanzwe. Igomba kubikora. Hari igihe Sara yatwenze, muravyibuka aho Aburahamu yari yazimanye, hari umutsima wifu igogoretse, muravyibuka, hari inyama imeze neza, yashuri y'igitegetera yayibaze, yateguye imeza, agomba kuzimana Imana. Ndabifurije mwame muzimana Imana. Ukazimanira Imana, ugakora ikintu Imana ikaryoherwa. Siko none
aha hari amata y'urubu, hari amakamano, bariko bararya, muravyibuka bariko bararya. Ego kabisa, ngira ngo bavuga mu mutima ati uyu muntu acumbuka none ari hehe. Uyu mucumvyi, erega hari igikorwa ushobora gukora imbere y'Imana ikaryoherwa. Ndabipfurije ko mwokora ikintu Imana ikaryoherwa. Uyu muntu acumbuku ari hehe. Amen, amen, amen. Uyu muntu akora ibi bintu acumbuku ari hehe. Aburahamu ati ari mw'ihema. Mwaba mama mugume mw'ihema, Imana izobasangayo. Mwaba mama mugume mw'ihema, Imana izobasangayo. Haleluya, Yesu nashimwe. Hanyuma rero Aburahamu aravuga ati ari mw'ihema. Aza yumva itangazo ngo umwaka ugeze aho uyu ugeze, Sara azoba yavyaye umwana w'umuhungu. Sariyari acaratwenga ati nimurye yo mutsima nta kikivamwo, nta kintu. Agacaraba nta n'inyama zikiriko. Aragahezagirwa umwami wacu. Imana iraca inzira hatari inzira. Imana ntimeze nk'abantu. Imana irashobora gukora ikintu abantu bagatangara. Abagutwenze bakabona ko Imana yishura. Abagutwenze bakabona ko Imana yishura. Igihe carageze, murabizi mwarabisomye mu ijambo ry'Imana. Sinzi uwariko aratubwira, yariko aratubwira ati ngira ngo ico gihe nimba barapimisha imbanye, ngira ngo hari kera ntibazipimisha. Yatonze mu bandi ba mama, yatonze bamuraba uko ameze, bati ngira ngo umuvyeyi wihenze wewe ni hariya, ewa mukecuru wewe ni hariya. Nawe ati reka ndazi ko araha nyene. Ndazi ko araha ewe naha nyene. Erega ivy'Imana izogukorera bizokanga abantu bazotangara. Abagutwenze bazotangara, bazomenya ko Imana ikora kubwo kwizera. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Ego, hanyuma rero Bibiliya yavuze ngo abo bose bapfuye bacizera. Nze ndinde nja mw'isandugu ncizeye. Uzurinde upfa ucizeye. Ukwizera kuri mu mutima. Ego, havuzwe ba Nowa, havuzwe bande. Mwarabisomye mu ijambo ry'Imana. Nowa arabwirwa kubazwa ubwato. Jewe namye nimvira mu mutima nti none iki gikorwa Nowa yahawe aha uno munsi Gashemu, hoba itangazo bakaguha urusengero naho hoba ijwi Gashemu riti ni wewe ugiye kubaka urusengero, aho Gashemu ntiwocugwa. Nawe muzi uwo ndiko ndavuga twarabanye Makamba, kugira ngo muramuzi. Nowa Jako imyaka 150 kubwo kwizera, arizera Imana, arakora ico Imana imubariye. Ndakwifurije kwizera Imana, ugakora ukumva ko Imana muri kumwe, muriko murajana mu bikorwa vyayo. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Ego, ngo kwizera niko kwatumye ngo Aburahamu atanga Isaka. Ndababwije ukuri, je narimviye kuri Aburahamu ndasigwa. Imana imubwiye ngo tanga umwana wawe Isaka, agaca bitegura akagenda. Bibiliya ivuga ngo yagiye iminsi 3 kugira ngo ashike ku musozi w'Imoriya atwaye umwana wiwe. Nama niyumvira mu mutima wiwe uko yarameze. Aragenda, arashika. Umwana yaranamubajije ati none ikimazi kiri hehe? Imbugita ndayibona, inkwi ndazibona, umuriro ndawubona, ikimazi kiri hehe? Yamwishuye ngo Imana iri bwironkere. Yari umuntu w'Imana. Aburahamu yari umuntu w'Imana. Ndakwifurije nukuri ugumye kwizera, wizera Imana yawe. Ego kabisa. Hanyuma muravyibuka amufashe, yubatse igicaniro, amufashe agafata agahungu kiwe,
akamuboha, niko Bibiliya ivuga. Namavuga ntabana bubu uwo mukora ko yokurasa umugere mu menyo. Ndakubwije ukuri, aramufata araboha, nyamwana aremera. Aja gutora inkota ngo araduza, ngo Imana ikirasemerera ngo Aburahamu ntugire ico ukoze umwana wawe, ndabonye kunkunda nukuri, ntugire ico ukoze uwo mwana wawe, ndabonye kunkunda. Yamubariye ngo kuko zivyo nanje nzoguhezagira, kuko zivyo, kunyeretse urukundo, kunyeretse kunyubaha. Erega hari ibintu ukora Imana ikabona ko ikavuga iti kuko zivyo nanje nzoguhezagira, Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Nubu turacava ngo Mana ya Aburahamu, nubu turacava ngo Mana ya Aburahamu, kubera igikorwa yakoze cyo kwizera. Yesu nashimwe. Ego, ukwizera ni ikintu gikomeye. Ukwizera niko kwatumye ngo Abisirayeli bajabuka ikiyaga gitukura. Iki kintu rero nico nagomba dusaba Imana, kuko iyo dushitse mu mananizi, iyo dushitse mu bibazo, umenga ukwizera kuraheze. Oyaye, inyuma y'ibibazo Imana irishura. Aho uca hose Imana iragushikana kubwo kwizera. Yesu nashimwe. Abisirayeli barajabutse ikiyaga gitukura kubera ukwizera. Muravyibuka n'ukuri. Ego, abansi bari inyuma yabo, ikiyaga imbere yabo. Ego, Imana yabwiye Mose ngo bari Abisirayeli babandanye urugendo, barubandanye. Kandi n'ukuri Mose kuvuga ry'amajambo ngo urugendo rubandanye byasaba ukwizera, kuko yarabona ikiyaga ko kiri imbere. Ariko agize gutya agakora uko Imana imubwiye, ikiyaga cigabura mu kubiri, Abisirayeli barajabuka. Yesu nadutabara. Namwe nsoma mu ijambo ry'Imana ingene mu kujabuka Imana yabikora, ikirapanga urugamba. Umumarayika yahora imbere yabo acaraza ngo aja hagati, hanyuma ngo bagize ngo barabakurikira, Imana nyaguhezagirwa ngo amashara, imikogote y'Abanyegiputa ngo bagira ngo barakwega, ngo bikanka gukwegeka. Imana ikagenda ishiramwe agafure k'Imana. Bwira mugenzi wawe utagafure k'Imana. Aho ibisigo biradukurikira, Imana ikagenda iti gezaho. Satani agakwega bikanka gukwegeka. Ibya Satani ntibikwegeka. Bwira mugenzi wawe uti ibya Satani ntibikwegeka. Ntibikwegeka. Imana igenda ishiramwe agafure. Aha ndababwije ukuri, Satani aba yaratuzimanganije, none ntadushikira. Kubera Imana igenda ishiramwe agafure. Ndekera umwana abandanye urugendo. Yesu nashimwe. Ukwizera rero ngo niko kwatumye inzitiro z'Iyeriko zisenyuka. Ewe, naho biruko, naho wasengeye vya bindi, uravyibuka ivyo uriko urasengera, uraguma uzunguruka. Amen. Uraguma uzunguruka, uraguma usenga, Yeriko izosenyuka. Uraguma usenga. Eka hari abantu biyumvira ngo amasengesho ntabora, isengesho ntayorija. Oya, isengesho ry'umuntu w'Imana, Imana iritega ugutwi, kandi igihe kigeze Imana irishura. Yesu nabahezagira. Ukwizera niko kwatumye inzitiro z'Iyeriko zisenyuka. Nagomba ndangirize muri Matayo igice 8. Ega sindabatevya, ngomba tuze gupfukama twongeze ukwizera, kuko abantu benshi barabuze ukwizera. Mu bibazo bacamwo akihebura, ukwizera kugahera. Matayo kijya gice 8, dusome mu izina rya Yesu, hanyuma tuce dusenga Imana.
ndahera ku murongo wa 5. Ashitse i Kaperinaumu, murahabona, haza umugabisha w'abasoda 100, aramwinginga ati mushinga ntahe, umuhungu wanje ni kimuga, aryamye mu nzu arasinzikaye cyane. Aramubwira ati ndaje kumukiza. Umugabisha aramwishura ati mugenzi, ntibimbereye ko winjira mu nzu yanje, vuga ijambo gusa uwo muhungu arakira. Nuko nanje ndi umuntu agendera munsi y'abaganza, mfise abasoda ntwara. Iyo mbari umwe nti genda, aragenda, n'uwundi nti ngwino, akaza. Nabariru umushumba wanje nti kora iki, akagikora. Yesu avyumvise biramutangaza, abwira abamukurikiye ati ndababwira ukuri, sinari bwabone ukwizera kungana gutyo no mu Bisirayeli. Yesu nahabwa icubahiro. Ku murongo wa 13 havuga ngo Yesu abwira uwo mugabisha ati igire bikubere nk'uko ugize gute. Nuko wa muhungu akira uwo mwanya. Ego nukuri, uku kwizera kurakomeye. Uyu mugabisha w'abasoda 100 yari afise ukwizera mu mutima, yari afise ikibazo gikomeye, yari agwaje umwana w'ikimuga, naho yari umukuru ntaco yashobora gukora kindi, oya, ariko cari ikibazo gikomeye mu rugo iwe. Uyu mwana yari kimuga, yaramugaye, agwaye. Umunsi umwe rero ahura na Yesu. Ndakwifurije guhura na Yesu. Ego nukuri, aca arizera mu mutima, aca agenda aramubwira ati mugenzi, umwana wanje aragwaye, arasinzikaye, ni kimuga, ndagomba kwakira. Yesu ati genda, ndaje kumukiza. Yesu ga yaramwishuye neza, ziko none ndaje kumukiza, ariko yarafise ukwizera mu mutima. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Hanyuma rero nyamugabisha aramubari ati reka ntiwiriguraza, ntibinambereye ko woza ukaza mu nzu yanje. Na jewe ndafise abanganza, ndafise nabo ntwara. Iyo mbwiye umwe nti ngo araza, iyo mbwiye uwundi ntikora iki, aragikora. None ntibimbereye yuko woza no mu nzu yanje. Vuga ijambo mwami Yesu, umwana wanje arakira. Vuga ijambo, ndakwizeye. Vuga ijambo mwami Yesu. Imana igomba kuvuga ijambo kuri ca kibazo cawe. Ego nukuri, ukabwira Imana uti gira ico ukoze, gira ico uvuze, ndakwizeye. Gira ico uvuze mwami Yesu, gira ico uvuze kuri ca kibazo canje. Imana irumva kandi izobigukorera. N'iri jambo ry'Imana baryumvise mwese. Yesu nabahezagire.